yanga kuja kwa muganga. Oh yareka aha yaranse iwanyara. Nce numva n'ubwenge buguru kukivuga iryo jambo. Naguhaye umwana akomeye kujya unsubiza umwana ngo afise inda. Bishaje kwa. Naho iyo ndore bayikuye. Je none ko atanda ntera. Nanone abadamu nimwe mumenya abantu ko bibungenza. Uwo ba warabibonye urafise icemeza. Oya. Acho nabonye. Ibi bintu. Ahubwo ivyo ndiko ndibaza. Kubera ikinyanka kunda mujana kwa muganga akanka kumujana yikekiki. Sino ntacyo nabonye kandi kindi nacyo catumye ntiyumvira ibyo hakiri kare. Nuko Kevine atanu yaje. Yaguma yakuri ibikorwa byo ngaha neza ari umwana mwiza yaranagenda babara. Sawa reka turindire biva kwa muganga. Mbeho kinakubajije data bujere. Ariko kazi. Sawa. Gusa nk'ubu bari yagize agiye. Yarahendahenze umwana ku buryo jeje nyine numve kigo yarakunda Kevine sana. None hari ikintu kitanshimishije nimba yari yamuhendahenza kanka yari guca muzana wenyene akamusana muhira kugira bikunde wenda tumufatanije turiyo biri hayo naho yaca tubwira ikibazo afise. Ako guca mu murungikaho wenyene arembye kujya ntibyane batse. Wajeje bumva bikunda gushika aranyemerera. Niyo mpamvu namurungiza. Fajari mu chumba wanje. Kuva ryari we mu chumba wanje? Ariko be ubu ndabaye be waje kugira iki? Asolinde kuri je. Ndo ushaka kombaho? Okay. Amusitarane kuyanga. Zakunane kuyanga? Ku buryo uza kuryama? Ariko wibuke ko umugore wanje. Ndabizi. Ariko umaze iminsi urara. Chumba chanje chenye. Nani hakunani? Hanani. So rero genda. So ugende njyambe kare ndarusha. Be muri no turi babiri sawa umukozi yaragiye. Mu gishinguro umukozi yagiye yantekereza kugira ikintu kiriza kwegera. None umukozi yagiye niyo mpamvu za kunyegera. Yeah. Sigura. Bisigura ko warawegera umukozi. Ariko ibyo ntavyo napfutse. None umbwiye ngo umukozi yaragiye ntegereza kukwegera. None ivyo bintu ngwa bisiguriye. Bereka brake sawa. Gusa ndagushaka. Kunshaka mu buryo buwe. Iki bimaze nubona kare binyi. Wabaye umugabo nk'abandi. Abe mbwira basi nimba ufise undi mugabo ndabimenye. Nta mugabo mfise. Okay. Hari umunsi urabona ntararanga. Niba tamugabo ufise umbwira gute uburyo bwo kwihangana ukwezi kose ukanarenga wihangana. Wana wari wihangana. Wana wari wihangana. Ko nawe sirebirananiye. Okay, nibaza ko ibyo ni ibintu bisanzwe nimba warahindutse warabaye umugabo nk'abandi. Harigeze kuba nta mugabo. Yego. Harigeze kuba utari umugabo witwara nk'igikoko. Witwara nk'inyamaswa. Nimba wahindutse wabaye umugabo nk'abandi. Turaryama. Ariko ukabuzi neza ko ukiri wa wundi ukikora bya bintu byawe. Urabizi ibyo nashatse kuvuga. Usohoke ugenda. Amajenjana. Nibaze ko twumvikanye. Ariko beshaka muri VIP kubera ko mbutsa. Ni iki VIP? Jandi gikoko mbega. Eka je sindi Inyamaswa. Je sindi Inyamaswa. Nibi koko ntibigira bidukora wewe. Oya. Uzi uko wahindutse ibyo bya VIP utakibikora. Turaryama. Uzi ko utahindutse sohoka nijyami. Chesohoka. Urasohoka nyene? Iyi ni inzu yo kwanda. Inzu eka basi nje kujya. Wase ko ndabikora kuneze ndabikora. Yama ndabikora kujya mu ruryama. Hari kibazo kirimo. Benda kurahiye ntusohoka. Sinda gusohokana? Ya. Urampa ko neza cyangwa ushaka ko nabi?
ndiko ndakubaza urama konetse je ivyo vya VIP wabihevye sawa mugabe ibintu arivyo bikuzanye n'ubundi je ntibikunda ntibikunda oya ntibikunda nta ration ntanga ni ration none nukuvuga ubu twagenda mu ngo zose twasanga bameze nka wewe okay abantu bose bafise ukuntu bobatse sawa naje fise ukuntu nobatse urugo rwanje eka je mviriza ndagusavye je ndagusavye nyoroheretse je shaka nibiki umahamba nyibisiriza ndagukubita mbe ndagukubita je shaka nakwanyera ivyo bintu vyoje ntavyo nemera ivyo bintu vyoje narabikwangiye kandi nabikwangiye kuva kera je sindavyemera ndakura cyane ndakugetse ndagukubita Jembisa ndakura cyane ikire sinshaka nyimbuda mviza twubahana twubahane kubera kuba umugabo nk'abandi umugabo nk'abandi reke kuza wabira umugore nk'igikoko gaje sindi igikoko nambikane ivyo naho urarondera umugabo nkawe urarondera umugabo akugeze ko ndabakubita sisohoka sohoka nijyamiye reka nje kuryamira aho uryama hari ingora ndakura je ndakwereke unyereke umvirize wavyase byanka navyase none kubera ukeneye gufata ku ngufu ndagufata n'umugore wanje ukeneye gufata ku ngufu n'umugore wanje sawa ndi umugore we ndavyumva umviriza kora icyo ushaka zinduka kukureka mu gateka k'abakenyezi hama tubwire neza ivyo bintu ukora wewe aho vyanditswe ivyo bintu ukora aho vyanditswe nzinduka kukureka amakuru y'iminsi ndazitwa rega ndaguha amakuru y'iminsi je ndagutuburira inkuru shashe umvere ndakubwiye ubu sigaye mfise ikindi gitipe yo w'umunyamahera gute shakarampa nta kintu na kimwe anyima ubu rero ngaha nditurije nyene uriturije aho nje nanje ndumva imicoro ngahe ngo mbitangure kuziranye imicoro nawe n'umunyamafaranga none bimeze gute none bimeze neza none ko mbona uga mugabo wanje umenga ntanyitaho ntakwitaho oya kawo kashaka none ubona ngo narose ikindi gitipe man ukibonye nawe mu rundi rurimi bacirwa ikibabisi ikibabisi reka ndakubwira ico shakarampa gusa umuntu wubo ni mpandaguhe ne hari ingorane usarera kunda ha VIP je ndumva uri kuranca aho umugabo ntakora ntagirana mbere ndamwemera uramwemera kora kunda VIP gusa we VIP uri kurambwa ndiko sindiko ndatahukirwa neza hawe kuranca nk'ikarate ndiko naguca nk'ikarate ni haganye nuzi jeje na VIP je numva je niko ndatahura je na jivyo navyo niko ndatahura ntavyiri kuratahura oya nukuzi uzobitahura none gashari kandi akubwira udamu gabo wanje sikintu ndamusaba ngwambe sivyo ndamusaba amavuta ngo nta mahera afise rasiyo yoyo mba ngombye kwiyoma gusa rero wa mukobwa we umugabo uko aba ari kose wamuje kumubona bari umugabo namuje ko ndamubona none we bazi yaba yarameze uko ndamubona ndabizi nari kumuzako none ni wamuje kumubona kiza ko ukoresha muhiri wanye ntibabona karimbwa rero nyama karimbwa none we yaje kuzonyimarasa none we yaje kukoresha gufunza igitambara mu maso none nuzi abasore bumukoresha inkumi ko bavuga ati ngo nukuri ntacyo uzobu ntacyo uzobura tuza ngaho wasama nyamba impuzu arizo yakose wowe uba ubizi nanje rero mu mubiri wanje fise ikintu cotuma ntaburaraso canke ibindi manzi umwige ko rero neza ndamwige ko neza none kubera ko yoza akaguhenda akagukura muhira naho amenye ukararika ngo ugiye kuzabagaba uzobibona wewe uri umusamani ngomba ngende twari dufitaniye gahunda nande nacagitipe nyene nakubwira nawuzi none umutipe yitwa Dani ko ndavise umugore nk'umugore wa Dani wagufashe je ndazi amanyama yo yagukura ayo yose uvuga ko ufise mugataha muhejeje byose biheze je kuko ujyo je ngene ndamuzi cyanye no kurugiganye ngo munavandame no kuri weze uragira ico urafyinisha wewe aha ndiko ndakubona bagusize mu isanduku umugore wa Dani n'umugore wa Dani senigiye n'umuntu nkabwura ahubwo duhuriye mu ibarabara yofukama nkamanza nkarengana hamarina wakaca abona kurengana ivyo uvuga nivyo wawe je sintinya umuntu ninzara n'umupanga n'Imana byonyene ivyo byo nkura kwisi nayo ivyo uvuga shauri yako ndazi umugabo wa umunsi we yabimenye ndazi ntimuzocana waka wewe weze urazura turikira hariya mu buyira umenga none ubuyira bwo ku Mukamenge no
no kumusaga azonyicira mu nzu nkande je namaboko office ujya mugabo ho nyene ngene namubonye reka ragwana mu kabara ni vandame nukuri kugasaka ni vandame ho nyene reka nakubwira ejo namusanze warari gukora mu kazi natoye ibyo ndabimuhomeka yangize je ko ntamutinya Nakamaramaza bwabo ndi nawe urakaze bwabo none waruzi je ndayu nayuba nkiri kwa mama nayubusinki ubunya wara umuti rero ubu wara ubonye ati ntana kimwe kikinkanya kandi umujinya waranyinji Chapole sana nuko zaza murayuba ngaho mwanikira amenyo uragowe nta kundi none rega icyo wikwegeye uratimbira ko ntacyo sawa reka zima nivyo warubiye kundi gusa rero wewe uzoreba uko urandegerera 2000 uraza ubuzima bw'ubunya ko bugoye wavuze ngo abyumvise uragenda umubari oya genda umugumya banga sawa rero kazima nivyo bizi uzogumya ibanga zozana gucorera none bihimbo bivuge none je katangiye none ivyo no bivuga ngo bimarire iki je sawa rero uzohita ndi umuntu w'umu VIP w'umuseri uzohita kweli umugabo si yagutagatishije kweli iko nukuza bakazibushe yabaye neza mama nukuri ko waje ko inakatagira nukuri aragaramia yego kweli natwenza ni kutwinyo amufashe kuyavyushe asombo horuja yego mukwe no sawa gusa mama cyo menyacho yego mwakoze kuzakunda mumutse ngo zibita reka twe turishimye kuba twaje gukura abatubona ibintu byarahindutse ukuri mama jero n'urugo n'uko kumushimagiza rwose birenze jero n'urugo rwananiye kwakunaneka mwana ko bijanye n'iki jero numva nashaka kuguma ngamba ngaha numva atamahoro ndahafitiye numva umengo ntihanyorohereza naneka mwana wanje ushaka gutaka mwana wanje ukeneka mwana wanje kintu kuri mbona yimutse neza naneka mwana wanje ubuziki agufashe nabi urabutse byo ufunguraga mwana wanje none ko mbona kwamika kwambikaga mwana nukuri kubaho neza mbona umengo baheneho neza nukuri mbere n'igihe naza mu byukuri ntabwo byari betse nkuko ugira umbwiza ukuri neza mbona usuko tukuri wafite bushobaye neza uri kuramba gaje ko wopaho kana uza muhiri wanje uzane impundu ze muhiri wanje uzana amasahani wanje cyo ni cyo bakunda icyo umenya cyo tukamara kuva muri rurugo ntudusura kwimva ko nyine muvyagiza gute yakuvye nawo kuyamunda yiwanje nakurungitse mu rugo kugira kuri kugira gute urundoke sinakurungitse kwama gukorera iki imizigo tumurange na soye myaka ingahe warige nuko je nawo kana sindagushaka sindagukeneye nura mukuvuye muri rurugo tugahura mwibarabara ntudusura kwimva ko nyine muvyagiza gute yakuvye nawo kuyamunda yiwanje ntuzabigera hamagarane mama ugira gute ugibagira sindagushaka sindagukeneye kuza kutumaramaza hehe mu muryango naragusohoye byarahetse mama sindi nyoko uri kuramaramaza abandi bavyeyi ngo naravyaye ngo narahetse ibuka tumanyina sinya kingahe warigeze mu wongera tashi wacu ndikoreye imizigo cyutazurabatse nakungitse muje kubaka sinakuzira gute cyo kuyayata hari benshi babyipfuza ibongiza gute urimo kugeza igisani segonda ubwira ko va muri rugo igikunda icumenya cyoco bagire ko niki ndimubagiza gutakuvyara kigiye kabiri naco muhavutekera imizigo muraji wanje ikigira kane naco warigeze mu myaka 10 na so wawe ko nigeze ngira gute ndakana mama je shaka gutaha navuze tetwa ndabita ubati ko barengenya kubita wewe ndagukubita nimudasubira komagara gorofa ga namwe ndafisa guta ndafisa kajengira gute nuko ri wanje muyo aho kwitiranya n'umuvyeyi cyo bashaka kwitira nabo muhira wofu muguma nakaravuga ati niko zubako ntushavuze umuvyeyi
umurakazi kubera ivyo uvuga ko ubaye nabi ni indoto mbi wamurota ari ibintu bituma utaronka itiro hari ibyo bidiriza nube muri nonzo yari rero tenya wigumire nga nuzava ubonana nabi n'abavyeyi bawe usanga umuryango wose urakwanse kubina taco bibatse Jambo Jesse no gumana ndana sinzi tuza n'abasinzi bahasenge none cyangwa hari cyo ufise kiri umutima woba waduhishije impamvu uri kurareka ngo pamba rero gume ngaha rero ndifuza ngo igihe cyose nzokama ndakubona azi kunezera Najuranezera hama naragusezerana yuko ikintu cyose uzokwifuza nzokigukorera Niki uraryoye Ibyishimo afise birarenze Ibi ni biki? ubonye ibiki Ibi ni biki? ndakubaza ubonye iki Ah, ni mu cyumba iwanje, ni mu gitanda iwanje, ni ya ni munsi wanje ni munsi wawe. ya Reka ndakwerekere ko ari munsi wawe. Ndakwereka icyo umuntu. Ni munsi wawe. ni munsi wanje Waje nkakugira iki? Waje kugira iki? umure ndagukubita Waje kugira iki? Nibiki? Waje kugira iki? Waje kugira nibiki ndagukubita ndagukubita Ndekura. Ndakura. Oye. ameza gani nta mubiri ifise Ndikumvugana. ndakubaza nta mubiri ifise jewe Ndikumvugana. Mwumvise ndikumvugana. mvugana n'uwamuzanye aho numva ari sawa cyane rwose mbega barakubwiye ko naje mu rugo rw'iwawe ryari je narajejo waraje muhira ego je naraje katabyigeza mbari naraje kweri muhira birashika kuko afise ibikorwa byinshi muhira birashobora kuba yaravyibagiye je naraje umwana ntumye ko maze kuza mwatangura kumbwira ngo afise ibibazo ugomba kwitaye ushaka gutaha nagwasha kumujesha gutaha ndambwa nigikunda nigishoboka kuko je shaka gutaha ndamaze mwapfuye iki kuje mbona mukomeze neza uratagase ntacyo baye uwo gwawe uko kana haje usiko hakiri ntabwo nushaka gutahishwa niki ikintu gusa nambwira ngo ashaka gutaha nawe mpamvu rero nagutumye kugira bikundike umbwire mpamvu umwashagira gute umuntu ashaka kwakana muri amashaka gutaha mama ico kibazo umugore yogira ntakibwira umugabo wiwe ariko siniko ndatahura ivyarivyo cyangwa ngo afise ikibazo mugomba gutaha ndamubatse impamvu yariyo ashaka kugira gute gutaha okay mama hari impamvu nashimye kugutumako kugira bikundike umbare impamvu ashaka kugira gute ashaka gutaha mama je nta kibazo dufitane n'umukobwa wanyu ahubwo ndiyumvira ko umukobwa wanyu yoba yagwaye mu mutwe